ishuri ry'Imana yigisha uko ishaka. Umwe mwigisha ukundi kamwigisha uko yahuye n'ikigeragezo cyari na uja. Nawe hari ikindi uyu munsi uri kuracamo. Hari ikindi uri kuracamo gifite irindi bara. Ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Nta usa nawe mwami, nta uringaniye nawe. Ni wewe buye rizima ryanswe n'abubatsi, ariko ari ryo twabonye rigumye ifuruka. Uri Imana nziza, uri umwami mwiza, uri umufasha mwiza, utatubwerana mukorera mu Mana imwe. Ndashize izina ryawe hejuru. Watugiriye neza kandi n'uyu munsi nturaramirwa kutugirira neza. Waduhaye Kristo, wadupfire ku musaraba, uduha mpwemu yera kugira ngo atwigishe kandi aturere, ndetse duha n'ijambo ryawe kugira ngo ridukomeze kandi ridutoze indero nziza. Cyo gituma nk'abana bawe tutazorambirwa gushima ngo rukundo niyo neza. N'uyu mwanya ndakwiyambaje mpwemu yera, mufasha mwiza twahawe, ngwino ubane nanje kandi ubane na bene data kugira ngo twumve ijambo ry'Imana riganiriza imitima yacu. Urakoze kuvyumvise kandi kwemeye kubidukorera. Nicubahiro ishimwe bibi vyawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo Imana ntiyo gushinga ibikomeye utemeye kubanza kwigishwa ngo uce mu bikomeye. Haleluya. Haleluya. Ibanza kugucisha mu bikomeye kugira ngo izogutuma ibikomeye. Umusirikare kugira ngo aje mu rugamba rukomeye haraho abanza gucishwa, akabanza guhingurwa, akabanza guca muri training zikomeye, hamwe ava yari umukomando. N'abakristo rero Imana kugira ngo izogutuma ibikomeye ibanza kugucisha mu gikomando. Haleluya. Cyo mu buryo bw'impwemu. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Itanguriro igice ca 39. Turasoma kuva ku murongo w'indwi dushikane ku murongo wa 23. Turasoma harehare kugira ngo mwumve. Haravuga ngo hanyuma y'ivyo inabuja agomwa Yosefu aramubwira ati ingo turyamane. Maze ariyankira yishura inabuja ati erega databuja ntaco yinona kuvyo ngaba byo mu rugo. Mbere yanjeje ibyo afise byose, nta wundi uta muri uru rugo, kandi ntaco yisigarije ngo akinyime atari wewe, kuko uri umugore wiwe. None noshobora nte gukora icyaha kingana gutyo ngacumura ku Mana? Akama abibwira Yosefu uko bukeye, nawe ntamwumvire ngo ajyamane nawe canke ngo agumane nawe. Umunsi umwe Yosefu yinjira mu nzu gukora igikorwa ciwe, atabandi bagabo bo muri urwo rugo bari mu nzu. Uwo mugore asumira impuzu yiwe aramubwira ati ingo turyamane. Yosefu amutana iyo mpuzu yiwe, arahunga arasohoka. Maze abonye ko amutanye impuzu yiwe agahunga gasohoka, atabaza abagabo b'abakozi arababarira ati eheraba yatuzaniye umuheburayo wo kudukengera, yaje iyo ndi ngo ajyamane nanje. Ndaheza ndatabazwa n'ijwi rirenga. Maze abonye shizijwi hejuru ntabaje, antana impuzu yiwe arahunga arasohoka, arekera iyo mpuzu iruhande yiwe gushikaho shebuja wa Yosefu atahiye. Maze amubonye amubwira amajambo nk'aya ati wa muja w'umuheburayo yazanywe ahondi no kunkura ku bupfasoni. Maze nanje nshize ijwi hejuru ntabaje, antana impuzu yiwe
arahunga arasohoka. Maze sebuja yumvise amajambo umugore wiwe amubwiye y'ingene uwo mushumba wiwe yamugiriye, arashavura cane birengeje urugero. Nuko shebuja wa Yosefu aramufata amushira mu ibohero, aho barindira ab'umwami aboshe. Nuko aba ngaho mu nzu y'imbohe. Ariko Uhoraho abana na Yosefu, amugirira neza, amuha gukundwa n'umurinzi w'ibohero. Uwo murinzi aha Yosefu kugaba imbohe zose zari muri iryo bohero. Ivyo bakorayo vyose niwe yabikoresha. Umurinzi w'ibohero ntiyagira ikintu yibaza ku vyo yamushikirije, kuko Uhoraho yari kumwe nawe, kandi Uhoraho amuha gutera imbere mu vyakoze vyose. Amen. Dusomye inkuru ndende kugira ngo mwumve ingene Yosefu yahuye n'ikibazo gikomeye. Yahuye n'ikibazo gikomeye, numva ngo inabuja aramwifuza muramubara ati Yosefu n'ukuri umuhungu mwiza, numva bitakinkundiye kwihangana kuguhisha ko ndagukunda. Ati ndagukunda, ndumva kugira ngo je ndonka amahoro ariko turyamana. Ngo kama ariko arabimubwira. Hanyuma rero ngo umunsi Yosefu ngo aramubwira atumviriza amabuja, ati kunkunda yego ni vyiza, atariko hari ikosa ntashobora kubahuka gukora. Ati ca mbere sinorikorera databuja, ati kuko databuja yaranyizeye. Ibintu vyose byo muri urugo n'abantu bo muri urugo vyose yarabimpaye ku biganza. Ati kandi umuntu umwe atampaye mu bantu bose bo ngaha, ati ni wewe, kuko uri umudamu wiwe. Ati urumva sinokubahuka kumuhemukira ngo nkore ikosa nk'iryo ngo nyamane n'umugore wiwe. Ati ikindi kigira kabiri, ho ntashobora, ati sinshobora guhemukira Imana yanje. Ati sinshobora gukora ikosa ringana gutyo mu maso y'Imana. Muka Potifari ngo umunsi umwe ngo abona Yosefu ngo yinjiye mu nzu atabandi bariho, ngo acaramubwira ati uyu munsi rero niwe wa nyuma, uyu munsi utegerezwa kuryamana nanje. Ngo acaramusumira, ngo afata impuzu yiwe. Yosefu nawe ngo acara aramwishikanura, ariyambura impuzu, ngo acasanga impuzu kubera yafashe cane ya mpuzu ngo acarayisigarana. Abonye yirutse aravuga ati none ibi bintu ndabikika gute? Iyi mpuzu y'umugabo mvuga ngo ndayifise gute? Ngo acashira urushika umuntu, ati yo, ati ntabara. Abantu barashwa baduka, baza kuraba ikibaye, basanga afise umutamana wa Yosefu mu ntoke. Ati murabona ibintu uyu muja umuheburayo ashaka kunkorera, tiyashaka kunkorera ivyamfura mbi. Yosefu ariko agira iki? Ariko azira ubusa. Hanyuma ngo arindira ngo umugabo we atahe, wamutamana awugumiza iruhande yiwe. Ngo atashe ati ndakubarira tumubabara mfise, agahinda mfise. Ati uyu munsi nasuzuguritse imbere y'abantu. Ati urazi wa muja wazana Yosefu, ati raye ivyo yankoreye. Ati yasumiye agomba kunkorera ivyamfura mbi. Ati hanyuma n'umutabana we ati nguyu. Ugerageze wiyumvire, umukozi mu nzu agerageje gukora ibintu nk'ivyo inabuja. Gerageza wiyumvire sebuja ingene yomererwa. Ngo Potifari ngo arababara, n'ijambo ry'Imana yarivuze ngo umubabaro ngo urenze. Yosefu nta kuntu na kumwe yari gushobora no kwiregura. Hari ikinyoma abantu b'Imana gisa n'ukuri. Hari ikinyoma gisa n'ukuri. Yosefu agira iki? Bamutereye mu ibohero.
ariko aho hose bantu b'Imana ni bimwe nababwira ku munsi w'ejo. Ishuri ry'Imana yigisha uko ishaka, umwe mwigisha ukundi kamwigisha uko yahuye n'ikigeragezo cyari nawuja nawe hari ikindi uyu munsi uri kuracamo, hari ikindi uri kuracamo gifite irindi bara. Yozefu mwiyumvire ni umwana ntagire epfo na ruguru, ntagira se, ntagira nyina, ntagira nyinawe, ntagira yinase, ntagira mwera, ntagira muvyara, ntagira umuntu n'umwe muri iki gihugu. Yagirijwe icyaha kingana nk'uko. Urumva ko ari icyaha kiremereye. Ariko shima Imana, shima Imana. Narababwiye nti Yozefu sinigeze mbona ahantu na hamwe yigeze yidoga. No muri ibi yashimye Imana, kuko ijambo ry'Imana yatubwiye neza ngo ikiganza c'Uhoraho cari kuriwe. Umva naravuze ngo ikiganza c'Imana ntico kuba kudasenga, ntico kuba kutegera Imana, ntico kuba kutanywana n'Imana. Yozefu yanywanya n'Imana akavuga ati Imana, ndazi ko nibi ari inzira yawe, ndazi ko ari umugambi wawe, ndazi ko umfumbase, ndazi kuri mu ruhande rwanje. Haleluya. Yozefu aremera kwigishwa, aravuga ati niri ndaryemeye, niri shure ndaricamo kandi nzorisohokamo neza. Haleluya. Kubera iki? Kubera yarize Imana yiwe. Nukuri umuntu wese jewe numva nkunda, umuntu wese numva nkunda, ndamwifuriza kugendana n'Imana, ndamwifuriza kunywana n'Imana. Kumwe yavuga ngo ubigeragezo byanyu ngo ni mubinzanire, ngo mutagenda byikorere, ngo kuko ingata yanyu hama nanjye ngo ndabahereza ingata yanyu ngo kuyagira hawuze. Byukuri nivyo. Nukuri hari bigeragezo umuntu abamwo banamubona abantu bagatangara, bakavuga ati none bijya bigeragezo biri kuri uyu. Yozefu yatangaza abantu, yarafise igikundiro kirenze ngo ashitse no muri prison mwumvise ko faveur y'Imana yari kuri we. Haleluya. Ngo umukuru wa prison atamugira umukuru ari hacinjira. Haleluya. Kubera iki? Kubera avuga ati Imana nibi nyene ndavyemeye. Haleluya. Niri shure ndaryemeye. Murumva ko ari ikigeragezo cari gikomeye gose, gikomeye gose adashobora. Urumva nta nukwiregura, nta kweri kuronka, yari kuronka ingene yiregura. Aremera arafungwa, aremera arafungwa kandi afise amahoro menshi, kuko avuga ati ibyo arivyo byose, iyi ni inzira, iri ni ishuri ry'Imana kandi sinesha. Iciza rero nukuricamo ntekanye kandi nkaricamo nezerewe kugira ngo ndarirangize vuba. Haleluya. Haleluya. Yozefu aremera arafungwa. Rero nagira ndakubwire muntu w'Imana, ikigeragezo uri kuracamo navuze ngo ni ishuri, kandi iryo shuri ringana n'Imana igomba kugutuma. Mwibuke Mose, Imana imaze kubona ishaka afise ry'urukundo akunda bene wabo. Muribuka ko yagiye agasanga ngo umunyegihugu ariko arakubita umuheburayo, ngo Mose arababara afata wa munyegihugu aramuniga. Imana iravuga ati uyu muhungu nzomukoresha ibikomeye. Ati muga kugira ndamukoresha negereza kubanza kumutwara mu ishuri. Amutwara imyaka 40 mu bugaragu, ariko arigishwa kugira ngo agire iki? Yizera Imana, yumva ijwi ry'Imana. Urumva ntazayikekeranye. Haleluya. Kuko azi Imana izi neza igikorwa agiye kumutuma ko ari igikorwa kiremereye, atopfa kukimurekuriramo gutyo, akimurekuriyemo gutyo atabanje kwigishwa. Urumva yo haba yibaza ngo ni inkomezi ziwe, hanyuma akishira hejuru. Imana rero murazi ntikunda bibone, ariko aravuga ngo ndagomba kubanza gufyonda Mose, ndamufyonde, ndamukanye, ndamukuremo ubwibone bwose, ndamukuremo ikibi cyose kivemo, asigaragira iki? Ahangana nanje amaso. Haleluya. Avugana nanje. Amen. Rero ukabona ufise ishure rinini uri kuracamo,
ishure wumve ko ari ikigeragezo, ukabona uri kuca mu kigeragezo kinini, umenye ngo n'umuhamagaro uri ku buzima bwawe ni munini. Imana ntiyogushitsamwe itabanje kukwigisha. Haleluya. Ntiyogushitsa muri iyo muhamagaro itabanje kugukora. Haleluya. Ngo ibanze guhingure, ibanze gukuremo ubwibone gose, gukuremo inkamba zose, gukuremo ikintu cyose cotuma utagenda uko Imana ishaka. Haleluya. Rero ukabona ibintu camwo biremereye, aho gushima Imana uvuge ngo Mana ndagushima ko wabonye ko ndi wo kwizegwa, hari umuhamagaro uri ku buzima bwanjye ari munini, nawe uri kuncisha mu ishure kugira ngo nzoveyo na graduatinze. Haleluya. Haleluya. Yozefu aravyemera, arafungwa. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ikiganza ciza cuhoraho cari kuriwe. Haleluya. Ngo maze reka dusome gatoyi ngaha ngo umurinzi w'ibohero, 23, umurinzi w'ibohero ngo ntiyagira ikintu yibaza ku vyo amushikirije kuko uhoraho yari kumwe nawe. Haleluya. No mwibohero ngo yashitsa aganza ngo kubera ikiganza ciza cuhoraho cari kuriwe, ngo kandi uhoraho amuha gutera imbere mu vyo akoze ko vyose. Oh, haleluya. Haleluya. Numva Yozefu abona ibintu nk'ivyo bimubako, ntabwo bayagira, kuko yavuga ati Imana turi kumwe, ndi mu nzira yo. Haleluya. Rero ibi bishikira umuntu agendana n'Imana, arongorwa n'Imana. Rero Imana yo mwijuru ikumpere kurongorwa nayo, mwarahezagiwe. Shimwa muremwe y'ijuru n'isi, ushimagizwe kuko wewe inzira ucishamwo abana bawe, Mwami Imana twebwe ntazo tuzi kandi ziragoye kandi ntizitahurika, ariko uwemeye kurongorwa nawe akemera kuzicamwo yumva ico uvuga, azicamwo yorohewe kandi anezerewe. None ndasengera bene data, nanje nisengera ngo uduhe amaso abona n'amatwi yumva, kugira ngo tubone kandi twumve ico ducamwo cyose ari umugambi wawe. Ndagushimiye kandi ndakunenahaje, icubahiro n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise, ku izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.